Mwiriwe abandi mwaramutse kaze muri kino kiganiro mwateguriwe n'ishirahamwe Focode. Kuri micro Gilbert Niyonkuru na Alice Hakizimana tubahaye ikaze muri kino kiganiro kigira gatatu kubijanye n'amatora mu rukurikirane rw'ibiganiro bijanye n'amatora Focode yabateguriye. Imana irashikanye isezerano kw'abarundi bazokwiyunga barongowe na Evariste Ndayishimiye. Abahutu, abatwa, abatutsi bose baratoye kuba munsi y'uburongozi bwa CNDD-FDD buserukiwe na Evariste Ndayishimiye. Aya n'amajambo Evariste Ndayishimiye kubwiwe nyene yashikirije mu gikorane we n'umuryango wiwe batunganije muri no ndwi. Amajambo yakurikiranye n'ingingo ya sentare yubahiriza ibwirizwa nshingiro, ingingo yaje ivuga ko ibiharuro vyatangajwe n'umugwi seni ujejwe gutunganya amatora mu Burundi ari ukuri kandi atari ibiharuro vyavuye mu busuma bw'amatora nk'uko bamwe n'abandi babivuga. Koko none ivyatangajwe na seni bikemezwa na sentare yubahiriza ibwirizwa nshingiro ni integuro y'Imana nk'uko Evariste Ndayishimiye abivuga, canke harimwo imvugo yo gusuzugura abarundi basenga Imana no kurogota kuri mpwemu yera? Niba ari bitangaza vy'Imana nk'uko Evariste Ndayishimiye abivuga, Martin Ninteretse ajejwe intwaro yo hagati mu gihugu afise ubwoba ubuhe mu kuvuga ko uwiyamirije ibiharuro vyemejwe na seni canke vyatangajwe ko ari ukuri na sentare yubahiriza ibwirizwa nshingiro azofatwa nk'uwugwanya ubwigenge bw'igihugu? Ni igiki coba gituma abategetsi ubu bavuga iryo bigombeye canke bakoresha imvugo y'iterabwoba ku bijanye n'ivyavuye mu matora? Ngibi bimwe mu bibazo tugiye guca hirya no hino muri kino kiganiro twabatunganirije uno musi. Tuza kuba turi kumwe na Alice Hakizimana, sinzi yuko muriko muranyumva. Nimba munyumva Alice, mwiriwe. Mwiriwe Gilbert. Ego, mukaze muri kino kiganiro. Nimba bikunda mubwire ariko baradukurikira abatumire twashoboye kuronka muri kino kiganiro n'abashoboye kutwitaba, eka mbere n'intumbero ya kino kiganiro. Ego Gilbert, turakuba turi kumwe n'abatumire bagera kuri 4, batatu ngira ngo bamaze gushaka umurongo, nabonye bamaze gushaka umurongo. Umutumire wa mbere turi kumwe ni Pacifique Ninahazwe arongoye ishirahamwe Focode. Pacifique Ninahazwe, kaze muri kino kiganiro. Ndabaramukije, murakoze kumpa ikaze kandi ndaramukije abo tuza kugisangira n'abaza kugikurikira bose. Ego murakoze. Umutumire agira kabiri ni Faustin Ndikumana arongoye ishirahamwe Parsem, nawe namubonye ku murongo. Faustin Ndikumana, kaze muri kino kiganiro. Faustin, ngira mwo kugura akamikro kugira mushobore kuvuga kuko mikro irugaye. Mwakoze kudutumira, ndashimiye n'abashobora kuza kumviriza ikiganiro. Ego murakoze. Alice, ngira mwobandanya ku murongo nabonye na Innocent Muhozi. Sinzi ko Alice muriko muranyumva, ngira mwobandanya mwakira abatumire. Ego, Innocent Muhozi ndamubona ku murongo, ngira ngo bodufasha bakamuduza kugira ngo nawe nyene ashobore kuramutsa bariko badukurikirana. Umutumire agira kane azoba ari Leonce Ngendakumana, nawe nyene naho atagiye kuri afishe ngira ngo aza kubana natwe muri kino kiganiro, araza kudushikira mu kanya nawe nyene kugira aze kubana natwe. Gilbert, ngira ngo nawe nyene bashobora kumuduza mu kanya kugira ngo ashobore kuramutsa bariko badukurikirana. Innocent Muhozi ndabona yaduze. Innocent Muhozi, kaze muri kino kiganiro. Murakoze cyane, mwiriwe neza. Ego Gilbert, nk'uko twama tubigira rero muri kino kiganiro kiza kuba gifise ibice bibiri. Igice ca mbere tuza kuba turi kumwe n'abatumire baze kugira ico bavuze kuri kino kiganiro. Mu gice ca kabiri naho tuza guha ijambo abariko baradukurikirana kugira ngo bashobore kubaza ibibazo abatumire canke bagire ico baterereye. Ego, Alice Hakizimana, murakoze. Imbere ko twinjira mu idonido rya kino kiganiro, kumbure ko mwava muvuga yuko hari warengereje ko ivyo umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yavuze. Reka tubanze tubigaruke ko imbere yuko duha ijambo abatumire.
mu 2020 duhejeje amatora muribuka ko hariho ishirahamwe ryamenyesheje ko uwo bemera yatsinze ari Rwasagato. Nimuvyibuke na mwebwe. Vyumvikana yuko ari bisanzwe ko mu gihugu haba abantu bama badakurikira ubutegetsi mu bw'uburuhiro bakaruhukira ku bumwe n'abandi. Ubwa mbere hariho abo twita opposition, bamwe bavuga ngo ntituvuga rumwe na leta, kandi murazi ko no mu Burundi bavuga ngo ntibavuga rumwe na CNDD-FDD, bavuga ko batavuga rumwe na leta, vyerekana ko hariho iyindi leta bubaha bavuga rumwe, ariko buraca bugacana ayandi. Uno musi tugiye guhura abarundi bose basigaye bavuga rumwe n'igihugu. Dukomera amashi Imana yacu. Twatanguye urumva hariho abatangamburukira, ariko imyaka 5 irumanye abarundi bose bafashe ingingo yo kugamburukira ubutegetsi. Ndavyibuka ico gihe mbere hariho n'uwanyise Adoniya. Adoniya ni wa muhungu wa Dawudi yiyimika, ndetse n'uwita yuko ari wameze nka Salomo. Naho nyene ndazi ko abarundi ari vyabona, yaravuye umunsi umwe avuga ngo hasigaye intambwe imwe gusa ngo hashike, ariko vyarase kuko na Adoniya yari yimitse, vyarase. None uyu munsi rero ku mwaka ugira 5 Imana intoye ngo mbe indongozi yanyu, Imana irashikana isezerano ko abarundi bazokwiyunga barongowe na Varisito Ndayishimiye. Iyo Mana irakomeye, ishobora kugira isezerano uburuhiro rigashika. Nta wiyumvira ko bizoshika ko abarundi boshobora guhundara ku mugambi umwe babona imbona kazoza y'igihugu. Iyo Mana irahambaye, ni Imana y'akandi karyo. Twari tumeze nk'amagufa yumye, ntawe arazi yuko tuzosubirana tukamera uku turi. None uno munsi twaje imbere Mukama, twaraye dutoye. Abahutu, Abatutsi, Abatwa bose bavuze bati twebwe turi bene mugabo umwe, tuje munsi y'uburongozi bwa CNDD-FDD buserukiwe na Varisito Ndayishimiye. Evariste Ndayishimiye aramutswa igihugu cy'u Burundi. Pacifique Ninahazwe, ngira mwarakurikiye koko ino Mana ivugwa na Evariste Ndayishimiye ni Imana y'akandi karyo koko, ni ya Mana tuzi, niyo yakoresheje Abahutu, Abatutsi n'Abatwa kugira ngo baje munsi y'uburongozi bw'umugambwe umwe urongowe na Evariste Ndayishimiye. Ubutegetsi bwiwe opposition, Imana niyo yayirukanye. Imvugo ya Perezida Evariste Ndayishimiye numva ari imvugo itangaje, kuko si imvugo ijanye gose n'imvugo tumenyereye za politike. Iyo abantu batanguye kutuzana mu bintu batubwira ngo n'amasezerano y'Imana ngo ajanye n'ingene bazotwara, dusanga tugiye kuja mu bintu bigoye no kuganirako. Kimwe coco nuko isezerano iyo ririho n'imiburiburi twari kuribwirwa igihe ryavugiwe, nta na rimwe twari twarigeze twumva avuga ko Imana yamuhaye amasezerano ko hariho umunsi mu Burundi hatazosubira kubaho opposition. Avyadukanye ubunyene, kandi rino jambo anavuze rinavuguruza iryo yari yavuze itariki 14 z'uku kwezi nyene, aho inyuma y'amatora, aho havugiwe ibiharuro by'amatora, twari twagiye twumva imvugo zitandukanye z'abategetsi. Muribuka hatanguye umushikiranganje w'intwaro hagati mu gihugu avuga ko abitoje batosubira kugira ico bavuze ko vyavuye mu matora, ko boja kwitwara, nayo uzohirahira agasubira kubivuga ko azoba ariko aragwanya ubwigenge bw'igihugu. Hanyuma hakurikira umushikiranganje wa mbere Gervase Ndirakobuca, we hari ku itariki 13 yasa n'uhumuriza abarundi ababwira ko
kuba inama nshingamateka izoba igizwe n'umugambwe umwe ko bidasigura ko imigambwe myinshi iheze mu gihugu. Byari binatangaje kuko inyuma y'ikiganiro c'umushikiranganje wa mbere bukeye itariki 14 umukuru w'igihugu nawe yaciye atanga ikiganiro. Ivyo mu bisanzwe n'ibintu bishika gake cyane ko leta yose igira ikiganiro ku bamenyesha makuru n'abanyagihugu, bukeye umukuru w'igihugu nawe akaca akora ikiganiro ciwe. Biba bisa nk'uko umengo ntibavuganye ntibanahanye ingene bazoza baravuga amajambo, ariko rero vyarabaye. Nawe kuri uwo munsi naho nyene yagerageje kumera nk'uhumuriza, agarukana nawe nyene yamvugo yuko kuba tugiye kugira inama nshingamateka y'umugambwe umwe ko bidasigura ko imigambwe myinshi iheze mu Burundi. Mbere navuga ko abitoje batashoboye gutorwa azoraba n'ibindi bibanza abashiramwo. Hariho n'ibindi yavuga, murazi ko hariho nk'abasenyeri bari bahejeje gusohora itangazo, nabo bari berekana ubusuma budasanzwe bwaranze amatora y'abashingamateka n'ay'abahanuzi b'amakomine yo kuwa 5 Ruheshi 2025. Nawe mu kubishura amera nk'ubakekeza, yishura ngo mbega ngo aho batora papa ngo ko babanje kwiyugarana, ngo hoba hariho abahiganywe, ngo hoba hariho inderetsi, azana ibintu bimeze gutyo byo kubakekeza. Mugabo akavuga ngo abafise aho hari abo barivye ko boca bimuha bamuha ikibanza wowe nyene abikurikirane. Ivyari bitangaje kuko icari gikorwa ubundi ca seni, abantu bitwara ku vyakozwe na seni, uretse ko hari inzego zitandukanye muri seni baraheza bakitwara muri sentare ibaheza ubwizwa shingiro, ariko yavuga ko bobijaniwe. None rero icadutangaje n'ingene aha ku itariki 19 naho yadukanye ko ata opposition ikiriho mu Burundi, ko Imana yari yarabisezeraniye abarundi, kandi ko itwemereye ko yari yamwemereye ko abarundi bose iyo bavuga akagera bazoba bari mu mugambwe umwe, bari inyuma y'umugambi umwe, bose bahujwe n'intwaro ya Evariste Ndayishimiye, ngo ibitari byarigeze biboneka iyo myaka yose iheze. Nimba tutihenze umugambwe arongoye witwa CNDD FDD, harimwo amade abiri asigura demokarasi. Ikintu ca mbere kivuga demokarasi ni ico nyene, ni higanwa ry'abaja kurongora igihugu, nuko habaho abatsinda bakagira majorite iheza igatwara igihugu, hakabaho n'abandi bataba baronse amajwi menshi ariyo minorite politique iheza ikagira ico nyene bita opposition. Aba yavuze rero yuko amatora aherutse ahejeje gufuta opposition mu Burundi, no kuvuga ko na ca ciyumviro ca demokarasi gihejeje gufutwa. Nibaza ko ya made abiri ari muri CNDD FDD bokura hari demokarasi bakaca bahandika dictature, ntibasubire kuvuga ngo n'umugambo uharanira demokarasi, kuko ivyo ariko aravuga ntaho bihuriye na gato n'ico kintu citwa demokarasi. Ikindi nokongera ko mu bijanye na demokarasi gihambaye nuko demokarasi irangwa n'ubushobozi buguma buriho mu gihugu bwo gushobora guhindura abatwara mu mahoro, ivyo bita l'alternance pacifique au pouvoir. Mu gihe rero ubu dufuse icitwa opposition, ni ukuvuga ko dufuse n'ihanahanwa ry'ubutegetsi, ku buryo ababufise uyu munsi umugambi uri ku butegetsi ushobora kuvaho mu mahoro, abarundi bagatora uwundi ashobora gutwara igihugu. Mu gihe ivyo bifuswe uyu munsi, ni ukuvuga nyene ko demokarasi ihejeje guhambwa. Nivyo yemeje muri aya majambo numva atangaje. Ego Faustin Ndikumana, ngira namwe mwakurikiye Evariste Ndayishimiye cyangwa mukurikiye igihe yatangaza tugarukanye kugira ngo abarundi bavyumvire, ntihagire uvuga ko hari uwamurengeye akarimbi. Umwumvirije nuko isezerano ry'Imana ari ryo gufuta opposition. Sinzi ko mukunda kuja mu rusengero aho ndabaheruka, ariko ngira mwumvisa no majambo ino Mana avuga n'Imana munsi ku barundi canke kuri basokuru basenga, hanyuma iyo Mana niyo yokwemera ko haza hafutwa ivyiyumviro bitandukanye hagati y'abarundi n'imigambwe. Oya, ivyo vy'Imana sindabijamwo cane, kuko Imana je ndayisenga ukwanje,
ingene abandi nabo bayisenga nuko abandi nibyo bayisaba, aho nta commentaire noyigira. Je mfite imigenderanire n'Imana ku bwacu, sinobihagararako cane. Jewe gusa ico mpagararako nuko nzi kenshi mu bisanzwe harya umukuru w'igihugu imbere yuko aba umukuru w'igihugu aba ari umunyapolitike, arafise umugambi avamwo. Hanyuma rero urumva hari imvugo zimwe zimwe zishobora gukoreshwa zo kugira umuntu ashake kwerekana yuko uwo mugambi nyene aba mukomeye, babita ni de bonne guerre, abishimangira ati ni opposition iki, ati nta opposition. Ni imvugo umuntu aba ariko arakoresha kwerekana ko umugambi we ukomeye, ariko sinibaza yuko abantu bashaka kuvuga bati demokarasi twerekana ibitagera tukagira gute, bita ati shikana kuri ibi ku gihugu, bagumye bashaka kuma bavuga bati ya migambwe turimwo tugume twerekana ikitagera, tugume dukora, nibaza ko bitoca bihagararira, kuko burya hariho ibivugwa n'ibyifuzo by'abantu mugaro n'ibitinda bigenda. Burya abantu turafise ukuntu tubona ibintu mugaro ukunda natire igenda ibifeza ivuriwe singene bivuga mu Kirundi, ukuryo gusa siko ibintu biguma abana bigenda. Si bwa mbere hari amategeko bavuga ati kikira ku bintu ugasanga mu mwanya ukugenda ibintu bigenda bihinduka. Ukurumva rero ko ndavuga ati nimba ari umugabo agiye mu matora, ndabora bagiye mu matora babona ingene bimeze, byagenze gutyo rero bakavuga ati tunenge ndatubonye cyane tukagira gute. Nibaza je niko ndabirabira nk'utari mu bivyo by'imigambwe, nibaza yuko batazohagarikira ngaho. Nyimba kuri washinze umugambi kugira uharanire politike, nicyo kiri mu bindi nyine ucuga umuharanira nyine, nivyo nyene nivyo umuharanira. Naho je ariko nibaza ibi nabyo bizoguma tubiraba yuko uwo munyepolitike azoguma avuga ati je ndashikirije ko ibintu bitagenze neza cyangwa gute, ingene azoca heza agacafatwa. Mugabo ibyo ku majambo sinibaza ko yabikomeye cyane, kuko amajambo n'ivyifuzo by'abantu, mugabo realite y'ibintu ingene bimiyubatse kuva ku isi n'ahandi siko biba bimeze. Kandi uri ukara muri kahise histoire abakuru b'ibihugu barashobora gushikiriza ibintu mugabo ranatwika bitwara ukundi. Nibaza rero yuko aba bagiye muri politike y'imigambi yo guhayanwa by'ukuri nimba ari abanyepolitike. Ikibazo nuko natwe dufise ikibazo nuko nawe rimwe baja muri politike utabuzi cabajanye mu ihiganwa. Haro naba bagiye mu ihiganwa bavuga ngo je bambone gusa ko ndagiye mu ihiganwa, nubwo ntsindwa bakavuga bati je barampaye amabanga poste dahejeje. Fete ibibazo ni byinshi, hari umuntu ati je ndagiye mu ihiganwa, wowe ukabona ngo ni mu ihiganwa bavuga ngo ati je ngira mboneke gusa, mugabo naho bazoba ko natsinzwe hama bagaca banyera nka directeur general ahantu w'ikintu, ibyanje bizaba bisezeye. Nukumenya ko umunyepolitike ari karaza ari umunyepolitike ashaka guharanira by'ukuri inyungu z'abarundi, ashaka guharanira ko ibintu bihinduka demokarasi. Kumbure Faustin Ndikumana munyemereye turaza kugaruka ku ngendo cyaye kuri kamere y'abanyepolitike mu Burundi, ariko mu ntango turacyari kuri imvugo y'abarongoye igihugu. Imvugo jeje nayivuze ko imvugo jeje ndayihagararako cyane, kuko kujya nakubwiye ko umukuru w'umugambi hari igihe nyene yaja mujya mpuzu umugambi ora none kampanye niko byagenze akashaka kugira umugambi wiwe. Ibyo rero iyo wihagaraye ko cyane, nibaza yuko igihamba ari kumenya ati abo bandi ibyo ari byose muri mwebwizwa shingiro no munsi imigambi irarekuwe. Aza ko umunyepolitike ahari by'ukuri mushaka gukora politike nabandanye mu rugamba, kuko politike iri kwimeze nuko. Innocent Muhozi mu menyesha makuru igihe haba no matora harabaye n'ivyo twita synergie, mugabo nawe nyene yavuzwe ko vyinshi. Uno munsi ku bwanyu kiretse ivyatangajwe na Seni bikemezwa na Sena yubahiriza ibwirizwa nshingiro, kuki ku bwanyu Evariste Ndayishimiye agomvye gufata Imana nk'icyabona ariko arabizanamwo ivy'Imana no kuvuga ko ari isezerano mu gihe ariko havuga ubusuma? Uko bwanje iyo numvise umunyepolitike ariko aritwaza Imana nca numva ko ata mugambi na muto yafise
werekeye ibibazo by'igihugu yitwa ko ajejwe gutorera inyishu. Kuko umunyepolitike amaze kugenda agashika mu bibanza bya responsabilité mu gihugu, afise responsabilité nyene yo gutora inyishu z'ibibazo bibakiye abantu. Ufise responsabilité yo guha umutekano abantu, ufise responsabilité yo kuzuriza abantu, akaba ubucamanza ataho bwegamiye butuma abantu buzurizwa, ufise responsabilité yuko ubutunzi bukora, igitoro kikaboneka, abantu bagakora ubucuruzi, bagakora n'ibindi bakiyunguruza. Ntaco Imana ipfana n'ivyo bintu. Ngira mushobora kuvuga ko ndiko ndakabya ko je nsanzwe ntasenga, babwira mubyumve neza. Umunyepolitike azanye Imana ni ukuvuga ko ata porogaramu, ata projet, ata na kimwe yumva muri politike no muri responsabilité ajejwe. Imisa gusenga turazi aho bibera, hari ababyigiye, abapatiri, abasenyeri, hari abapasiteri, naho nabonye hari abasigaye bita abapotre ukamenga ni ibintu bisanzwe. Naho ntasenga iyo ndabibonye je biransiga biriya bintu. Mugabo umunyepolitike, nta munyepolitike akwiye kuza atubwira adusengesha, sico twamusabye. Uburundi si theocracy, niba bayihinduye igihugu c'abamora n'abandi ntazi, icyo ni ikintu kimwe. Mugabo kwitwaza Imana uri umunyepolitike ngo twashize Imana imbere, Imana ibi Imana biriya, kuvuga ko ata mugambi uba ufise, nta nyishu y'ibibazo uba uri capable yo gutora, uca wihisha inyuma y'Imana. Nabo unize witwa ko banize mu izina ry'Imana. None bariya abantu bose bafunzwe, bariya abantu batotezwa, bariya abantu banyuruzwa, bariya abantu bishwe, bangajwe, ni Imana bimutumye kweli? Imana twese turazi Imana ya basokuru, turazi iyo Mana yazaranye n'abazungu. Nta Mana n'imwe twigeze twumva ishobora kuba inyuma y'ivyo bintu. Imana zose yaba zisengwa n'abamuziruma n'abandi bose zirafise ibintu byangombwa zigishirizwa ko byumvikana byo kugirira neza abantu. Iyo rero je numvise ibintu nka biriya ni confirmation yindi ko ata mugambi n'umwe badasobanukiwe namba igikorwa bateza gukora, ukamenga rero baciye bazana Imana kugira ntihagire n'uwubahuka kugira icyo avuze ati bahagarikiwe n'Imana, bazanywe n'Imana. Nta Mana yamutoye, niyo aba yatowe n'abanyagihugu babo bari muri pararema n'ahandi hose bitwa ko batorwa, baba batowe n'abariya abantu hatangwa amafaranga atagira uko angana kugira bategura amatora baje kubatora. Si Imana n'ukuri. Jewe numvise biriya nsubira ngatahura, sanga ntari bwatahure ko batazi ibyo barimo, canke bariko barihisha inyuma y'iryo jambo Imana kugira ntihagire uvuga ati ibyo burimo n'ibiki. Reka mbe ndagarukiye ngaho. Egome, tugira hanyene ngira ngo imbere yuko tubandanya ku zindi ngingo Gilbert nkundiye, Pacifique Ndahazwe, imbere yuko umukuru w'igihugu ashikiriza ijambo Gilbert yatwumvishije, twarumvise n'irindi jambo ry'umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu agira ati uzohirahira ngo abeshuze canke avuge ko ibyavuye mu matora atari vyo arashobora no kushigwa imbere y'ubutungane agahanwa, ngo birahanwa n'amategeko. Umukuru w'igihugu arasasira ati Imana niyo yagenye ko mu Burundi hagiye kuba demokarasi y'umugambwe umwe. Uno musi umuntu ariko araba izo mvugo z'abategetsi n'intumbero umugambwe uri ku butegetsi ufise uno musi, kazoza k'iyindi migambwe mu Burundi nakahe? Kazoza ka politike mu Burundi nakahe ku bwanyu? Icya mbere ngira mpereko nuko hariho ahantu hatoyi numva tutavyumvise co kimwe, tutavyumva co kimwe na Faustin Ndikumana. Nuko ijambo ry'umukuru w'igihugu ahantu hose ku isi rifise ikibanza rihabwa. Ntabwo ijambo ry'umukuru w'igihugu ryigera rifatwa ngo ni umunyapolitike asanzwe yavuze, nk'uko mu kanya dufate twokumviriza Leonce Ngendakumana, naho bihuriye. Hariho henshi ijambo ry'umukuru w'igihugu mbere bariha agaciro kangana n'amadekre wenyene afata, kuko ico umukuru w'igihugu avuze gihinduka ingendo ubutegetsi bwose buca bugira ko muri ico gihe. Ni ukuvuga ko ari ukwitega ko muri iyi myaka iri imbere tugiye kumva abategetsi bose basubiramwo aya majambo batubwira ko Imana yashikije isezerano ko mu Burundi atavyo kugira ivyumviro bidasa bigikenewe, kandi ushima vyasa n'ivyamaze gushirwa mu ngiro muri ino ngingo nyene mu mbajije y'umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu. Mu gihe umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu avuze ko kizira ko abitoje basubira kugira ico bavuze mu bijanye n'amatora bagiyemwo kiretse kuja kwitwara,
uvuze ati genda mwitware byasigura ko bwa mbere bwo izo sentare zo mu Burundi baja kwitwara bazi bizovamwo nta gitangaza bari bitezeyo hanyuma birazi ko umunyagihugu atazoheza yumve ivyavugiwe hiyo masentare canke ivyarungitsweyo sinzi ko murabona n'ingene sentare ibarizwa shingiro isigaye ifata izo ngingo zijanye n'amatora yamivuga ijambo rimwe ivuga ngo ivyo abagiye kwitwara bayibwiye ngo ntibifashe ntinaheza ngo inavuga iti ikidafashe niki mu kwitwara umukandida naka yatuzaniye ibi n'ibi 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 twaragiye turabitohoza ko dusanga iki ntigifashe uko twasanze bimeze uku dusanga iki kindi ntigifashe uko twasanze bimeze uku biyandikira ijambo rimwe gusa ngo ibyo bavuze ntibifashe ahandi bakongera ko ngo nta byemezo baduhaye bakaba barahejeje urumva ko ingingo y'umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu intumbero yayo nyamukuru kwari ukuzivya ntiyari akeneye ko abarundi basubira kubwirwa ivyabaye mu matora kubera ko ubutegetsi nabwo nyene bwari ko buramaramara mu kiganiro cyaheruka twari twabigarutseko ko mu matora y'uno mwaka CNDD-FDD yenyuje ivyitaho rigira kwiba yabikoze mu yindi myaka ariko kwenyuza hamwe naho ufata umunyagihugu mutoyi wese aba yaravyiboneye akubwira ati kuva nabaho n'ubwa mbere mbonye amatora nkaya n'ubwa mbere nshika nkasanga bamaze kuntorera bakampa ikarata bamaze kuyivivura n'ubwa mbere nabonye nshobora kwinjira mu kazu k'itora imbonerakure ikansangayo ikambwira aho ntora n'ubwa mbere abantu bagiye gutora bagasanga bahejeje kubatorera bakaca bashyirako ibikumu gusa n'ubwa mbere abantu biboneye ko n'amajwi ngene harugwa hashobora gusomwa ivyo abantu batatoye kandi ntibirekugwe ko baje guhagarikira imigambwe n'abitoje bashobora kuraba ibiriko birasomwa ko ari vyo biri ku makarata y'itora n'ubwa mbere abantu babonye n'ukuri ivyo bintu nk'ivyo babonye ubuherutse rero biriko biravugwa ubutegetsi bwumva bumaramaye kuko ntaco bwari bunafise buvuga cyo kubeshuza biriko biravugwa kuko abarundi bose bari babibonye rero ku bwanje amajambo ya Martin Teretse n'amajambo y'umukuru w'igihugu arafise ihuriro rikomeye umwe avuga ati mugashobora kuvuga mugwanije igihugu uwundi atubu nta batavuga rumwe n'ubutegetsi bariho ikindi kintu gituma rino jambo genda ari agaciro nuko ibi bintu yavuze kumbure dushobora kuba twaravyitwararitse igihe arahira muri 2020 yarasubiyemwo amajambo yari yaravuze umunsi arahira mu ijambo yavuze yari yavuze ngo ntivyumvikane ingene mu gihugu habaho abantu bavuga ko batavuga rumwe na leta ngo mu gihe bavuze ko batavuga rumwe na leta boca bavuga iyo yindi leta bakorera buriya ivyo yavuze ico gihe urabona ko arivyo yari amaze ko imyaka 5 none uyu munsi arivyo yemaze ati bimwe navuga ubu rero biragiye mu ngiro nta muntu azosubira kuba muri iki gihugu atavuga rumwe na leta hari ikindi kigira gatatu abantu bakunze kwihendako buriya demokrasi mu bijanye n'imigambwe igice kinini cayo kibera mu nama nshingamateka nivyo imigambwe ya opposition itari mu nama nshingamateka irashobora kubandanya ivuga ariko ivyo ivugira inyuma y'inama nshingamateka buriya bihinduka co kimwe n'ibi bikorwa nk'ibi bya societe civile basigara ari abantu batanga icyumviro nk'umunyagihugu wari we wese ahantu hose rero iyo opposition bayikeneye kwigira uruhara mu gihugu buriba mu nama nshingamateka umuntu akora ibishoboka byose kugira ngo imigambo itavuga rumwe n'ubutegetsi ntibe mu nama nshingamateka buriya niyo nzira nyene yo gufuta demokarasi ibindi nibihendwa abana aho duhuriza na Faustin nuko ngira ariko tuza guhereza urugamba rwa rutanguye no kuri abo bose bigijweyo mbega hazokurikira iki nayo ubundi uko ibintu bimeze ku kibazo warumbagije kazoza k'imigambo kazoza ka demokarasi kagiye ahantu habi cyane narumvise umukuru w'umugambwe uri ku butegetsi Reverend Ndikuriyo mu kiganiro nawe yari yatanze tariki 9 kiganiro nacyo nyene cyari gitangaje burya kuko yasa n'utegura abarundi we yababwira ivyo seni yari yimirije gutangaza aravuga ingene bafashe Bujumbura
kuko yabona ari ibintu abantu batazotahura ingene nka CNDD-FDD yogira ibice 90% mu gisagara ca Bujumbura nko kumukaza nko hariya za Musaga n'ahandi byari bigoye kumva wacavuga ko yabwiye ngo ababoyi ngo abayaya ngo abaropora amabuye ngo nibagume mu gisagara ngo ico gisagara tugifate ngo tureke kugira ngo igisagara ngo citwa ngo cy'abanyaburaya ngo na ruguru hitwa ngo haba Tanzania. Imvugo ifobetsemwo ibindi bintu biba biteye ubwoba, ariko yabitangaje imbere, aravuga ingene yafashe Bururi, aravuga n'ahandi, kwari ugutegura abarundi ku byo seni yari igiye kuvuga. Rero mu mvugo yiwe nawe nyene yaragarutse kenshi kuri ivyo vy'umugambwe umwe, akavuga ko ibihugu bitera imbere iyo bifise umugambwe umwe wiganje, nayo imigambwe myinshi ituma ibihugu bidatera imbere. Iyo mvugo n'umukuru w'igihugu yahavuye nayigarukako, bisigura ko mu vyo bemera bo mu ntumbero bari basanzwe bafise, iyo ntumbero iriho yuko igihugu gitwarwa n'umugambwe umwe, iyindi migambwe ikanuma bakayizivya ikamera nk'iyitakiriho. Ico kintu kiraboneka ko ari intumbero bari bafise, bari bamaranye iyo myaka, none bafata kubu bagezeko. Rero urugamba rwa demokarasi rugiye gusubira kumbure gutangura nk'uko byari bimeze mu myaka iza. Jewe mbere nkanibaza, nakivuza mu kiganiro cyaheruka, iyo bavuga demokarasi si n'imigambwe gusa, ni pluralisme yose, ivyiyumviro bidasa mu buryo bwinshi, bisigura ko n'ibitari imigambwe vya udusigarira twari dusigaye, kuko n'iyi migambwe twari nk'udusigarira. Urabona umugambwe wari witwa ko uhagaze uri imbere kurusha abandi yari SNL ya Gatongwasa, umukuru w'igihugu murumva ingene yigamba kwiyo urabona ntibanayemereye kwiheza ngo yitabe n'amatora. Rero ibikurikira kumbure n'ibindi vyumviro byinshi bidasa biri mu gihugu, navyo nyene bishobora kubangamirwa. Nabonye n'imbere niko bigenda, baragwanya imigambwe, mu nyuma bagatandukira societe civile, bagatandukira abamenyeshamakuru. Bishoboka ko udusigarira twari turiho twitwa ko ari ivyumviro bidasa, natwo nyene dushobora kubangamirwa mu misiri imbere. Ego, imbere yuko kumbure Alice Hakizimana aho ijambo abakurikira, Pastor Nahazwe nimba mwakurikiye, Evariste Ndayishimiye arashimikira ku izina rya Agatongwasa. Mu Burundi hari abanyepolitike benshi batwara imigambwe, kubera iki Agatongwasa ari we wenyene agaruka mu ijambo abariko aravuga? Murabona ko ibiganiro byinshi twakoze imbere y'amatora twagarutse ku makuru, nk'amakuru y'ibanga twari dufise yavuye mu iperereza kuva muri 2023, amakuru yavuga ko sondage yakozwe na Service National de Renseignement mu gihugu yabereka ko Agatongwasa bamuretse akitoza muri 2025 no kumwiba ngo vyari kubananira. Wumvirije ivy'aba CNL bivugira bo nyene, bavuga ko azoja ku masandugu bakayaryamako, ko atawuzosubira kubiba ngo bishoboke. Rero raporo ya Service National de Renseignement yabwiye gutyo, bagize bati ntaco tudakora kugira ngo uyu muntu ntiyitoze. Ikindi nuko nk'uko abivuga, kujya bivuga nivyo, hariho raporo yasohotse yavuga ko muri 2020 Agatongwasa ari we yoba yari yatsinze amatora bakayamwiba. Ndibuka no mu kinyamakuru ntibeshe, ni ikinyamakuru cyo mu Bubiligi byasohokeyemwo, bavuga abakoze ayo matohoza, berekana neza ko amatora yibwe muri 2020. Bisigura ko ahari hose Evariste Ndayishimiye kuva muri 2020 Agatongwasa yasa n'uwo hagaritse amaraso, aho yagira ati nimba kijya gihe yarantsinze nari nkiri mushasha, abantu banshashaye, mbega ubu naho maze imyaka 5 ibintu byose byapfuye mu gihugu, igihugu nananiwe kuzana igitoro, nkavuga ngo nacifatiye mu minwe bikanga, igihugu abantu bigorana ingene baronka agasukari, igihugu ibiciro byaduze ku rugero rutari bwigere rubaho mu Burundi no mu bihe by'intambara tutamera gutyo, igihugu kitakigira amafaranga y'agaciro, igihugu c'imyidogo gusa mu mpande zose. Yagira ati nimba yantsinze muri 2020, mbega 2025 naho bizogenda gute? Mu kiganiro giheruka muri bako nanavuze nti igihe bamukuye mu matora bari biteze ko atawundi boshobora guhiganwa, hanyuma raporo zivuye muri renseignement militaire nazo zirabwira ziti nico mutazi nuko n'abasendefd bataje kubatora, bemirije gutora abandi, ayiho baca bategeka abantu bose gutora ku mugaragaro kuko batari bakizigeye
n'abasendedefdd babo je muri iryo mvugo yavuze hari uwundi isa numvisemwo kuko numva avuga abantu babiri aravuga uwo bavuze ngo yaratoye ngo yari yiyimitse yita nimba ari Adoniya ashobora kuba ariho nyene avuga agatongwasa kuko we n'izina arivuga ahandi akavuga ngo hariho uwundi yavuga ko asigaje intambwe imwe gusa ngo aca w'umukuru w'igihugu ko n'uwo vyamunaniye rero turavye muri iyo myaka 5 iheze umuntu ikintu nk'ico gisa n'icyabaye ko nuwari umushikiranganji we wa mbere General Arengiyome Bunyoni aho twumva umukenyezi wiwe agenda mu isengero akavuga icese ko abantu bamukeje ariko himirije kuza ibindi bisumba ikibanza yari arimwo uvuye ku kibanza cy'umushikiranganji wa mbere hakurikira ic'umukuru w'igihugu rero avuze ngo hariho n'uwundi yavuga ko asigaje intambwe imwe gusa nawe nyene vyaramunaniye aracishanwa n'ahantu akigarura yavuze ngo arapfu sinzi ko yavuga gupfa nuko ari gupfungwa hanyuma aca arigarura aravuga ko vyamunaniye nibaza ko yavuga General Bunyoni rero mu bimwe mu vyatera ubwoba cyane Evariste Ndayishimiye muri aya matora kwari uko agatongwasa ashoboye kuja kwitoza mu gihugu abantu ariko baridoga hariho n'abasendefdd bashobora kuba bayoboka Bunyoni haba mu nzego z'umutekano n'ibindi bashobora kuza kumushyigikira agatongwasa agashobora gushika kure cyane kandi Ndayishimiye agasanga mu biwe agatongwasa yashyigikiwe rero urumva ko mu mvugo yiwe avuga abantu babiri cyane abona ko bari bahanganye ubu rero ariko aravuga aleluya ahimbaza Imana ko abo bantu abikuye kw'izosi niko numva ubwo butumwa bwiwe. Ego mnakoze Pacifique twariko turagaruka kuri aya majambo Innocent Muhozi yavuzwe n'umukuru w'igihugu n'umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu mwebwe nk'umumenyesha makuru mwarakwirikiranye intwaro zitari zike mbere murakwirikirana n'intwaro y'umugambo umwe atamigambwe myinshi iraza uno munsi mubonye ibiriko biravugwa ibihejerutse kuba muri aya matora n'ingene ubutegetsi bushaka ko ngira ngo atawundi mugambwe utavuga rumwe n'uri ku butegetsi wosubira kubaho mu Burundi mubona kazoza haba mu vya politike mu vy'agateka kazi na muntu canke mu ntwaro y'igihugu arakahe mu Burundi kazoza nakanyine turimo kuko burya icyari kuba gihambaye si uko umugambwe uba umwe cyangwa myinshi mu gihe uyu mugambwe niba wari umwe wishura ibibazo biri mu gihugu mu gihe woba uri kuruzuriza abantu n'ibindi ubwo mu gihe nyamugambwe usanzwe naho hari iyindi migambwe wica wiba ukenesha igihugu n'utwo tujwi dukeya twari tukiriho ikadufuta kugira ntituro aho tuvugira ko batakiri muri parlement nk'uko Pacifique yabivuze buri jwi ryabo nta buremere rigifise basigara bavuga ibyo bemerewe kuvuga naho nyine kuko nejo bazogenda babafate ati wowe wavuze ibi ibyo ari kuvugira muri amashinga n'amateka ntibimufunge abivugiye hanze y'amashinga n'amateka bikamufunga bikamutera ibibazo byindi kazoza k'ibyo ni akanyine dusanzwe turimo ko abantu batagira ijambo mu gihugu cyabo abantu bicishwa inzara abantu bicishwa akarenganyo abantu bicishwa amabi yose ashoboka akorwa n'ubutegetsi n'ubuyobozi bw'igihugu butitayeho igihugu bizokunyuka ariko nibaze ko ikibazo kitakiri mu bya demokarasi aho tugeze niyo bari kureka abantu ntibaronke niyo batari kuronka 100% bakareka bakaronka nkayo bari bafise igihugu cyo cyaragiye mu byerekeye intwaro y'igihugu uko imeze ibyo bariko barakora rero ibyo bya kazoza ko kwidegembya ko karegateka kazi na muntu bigiye kunyuka n'ijya bishobora kunyuka kurusha uko biri mugabo kandi iyo abantu bayobora igihugu gutya batumviriza abantu batubaha abantu baba bariko barashira ibyangombwa byose bihora bituma ibihugu bija mu ntambara kuko umuntu ushobora kwama wamuhonyoye ko ngo wibaze ko anezerewe abarundi ntawe n'umwe atabona ko batanezerewe uravye uko babayeho ubukene kutaronka imiti kutaronka ibyo bafungura kudashobora kwiyunguruza kutuzurizwa ibibazo biri mu Burundi nta n'ukibivuga ngo abiheze ukaza kongera ko n'ibyo bindi wishakiye kandi wowe ukavuga ko byose bimeze neza Imana ari sawa niwe uri kurihenda uri kurahenda n'umwe kuko twese tubona bimwe ibyo rero haba hasigaye iki sanga abantu batagishobora no gutora n'utujwi na dutatu ngo babone ko utujwi twabo batoye
mwanaretse dutatu tukarengana hasigaye iki hasigaye ko abantu uzosanga bagiye mu ntambara ibi bintu abantu bariko barakora sinzi ko babona ivyo ari byo yaba ari umugambwe umwe ukora ibigomba gukorwa n'ubuyobozi ko twarabayeho ku mugambwe umwe twarabayeho ku mwami ata migambwe iriho abantu bakumviriza abantu hakaba hariho izindi mekanizme zituma ibibazo bitaba umurengera mugabo iyo ugize kubuza iyo abandi kuvuga ugasubira ukaba utanafise ubushobozi na bukeya bwo gutora inyishu z'ibibazo byitwa ko ari zo nyene ujejwe kubura ibitoro je narabaye nari nkuze natangiye gukora kuri ntuze kuri bagaza iminsi ya nyuma wari umugambwe umwe hariho ibintu hari amakosa atari make aba mu gihe hari umugambwe umwe ariko hari n'ibindi bintu igihugu cariho ubutunzi bw'igihugu bwaraboneka mu ntahe hari ibibazo byatora inyishu yumvikana ntitwigeze dushika ahantu nk'aha turi ku buryo nk'ubu buteye isoni abantu bose babona atakindi ubutegetsi bugendera ko atari urucumu rushinze ruri hejuru ubwo ati hagira uburyo gora gusa yibonere ko agateka kazina muntu rero nimukumbure mu byibagire nta kazo kubahirizwa ubu katubahirije ejo hakiriho abasemerera hakiriho abavuga bazobikishaho bashaka gushika umunsi basanze baguye ku ruhome rundi ko abantu bavuga ataho bigeze rero dushobora kubyihanganira na twebwe bariko barategura intambara mu gihugu uko niko bategura intambara mu gihugu mu buryo buri atankeka ukuri ko gutegura intambara nyagutegura intambara kubuza abantu kubaho kubuza abantu kuvuga ubu uriko ategura intambara nta kindi ubu uriko urabasunikira mu ntambara Ego mwakoze Faustin Ndikumana mwebwe muri mwishirahamwe risanzwe rikangurira abarundi impinduka mwavuze ko amajambo atashatwaye atakomeye mugabo n'amajambo y'abategetsi umukuru w'igihugu ijambo ryiwe riba rimeze nk'itegeko uno munsi mwebwe muravye ibiko biraba mu gihugu mukumviriza ayo majambo n'ingene mu Burundi hagiye kuba intwaro y'umugambwe umwe atana bazoba bandi bo muri mu nama nshingamateka bariko baramira bati nyabuna ibi ntivyogenda gutya na gutya na gutya mwebwe murabona ko mufise icizere ko Uburundi buzobandanya butera imbere canke ivyo muharanira agateka kazina muntu intwaro ibereye hariho icizere c'uko ivyo bintu bizoba bifise ubiharanira ico novuga kuri ico ubwa mbere hoho nagira nsubire ntange umuco canke ko iyo Pacifique yumvira ashaka gusigura neza kandi uko bimeze navuze ati umukuru w'igihugu mu gihe ava mu mugambwe umunyapolitiki arafise imvuga akoresha kandi ni hose umukuru w'igihugu bwava mu mugambwe birashobora agakingamira umugambwe wiwe bivana n'ingene ababwira baza kwakira ibyo igikuru nico mugabo kuvuga ati umukuru w'igihugu uzomwumva jano muri Afrika bumviriza amadisikuru abakuru ihe umukuru w'igihugu umunyepolitiki azobwira ko ibintu bigenda neza kandi azi ko hari ibintu yananiwe ivyo naho uja hehe ku gice cyose umunyepolitiki nawe yagize ishaka ibintu bigenda neza byifashe bidatwara rege Faustin Ndikumana ntabaciriyemwo ngira ndabahe nk'akarorero k'ibiriko birava kw'isi biriko biravuga ubunyene mwarakurikiye President Trump wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika aha gasopo abanya Iran yatangwa bivuga mu majambo ati nzobikora mwaraye mubonye ivyabaye nibi mu Burundi umupresident avuze twebwe tumufata ku gaciro kamwe n'abapresident bandi ivyo nabikubwiye none akubwira yuko nkwejo wundi bagajiriwe no kubera cyo wundi ufatiye kuri iki gihugu hari umugwiza atunga yaragize imisi acuditse hamwe n'ujya mukuru w'igihugu bacuditse hamwe ariko barakora ibintu ejo wundi birara disikuru ya mbere ujya mu umugwiza atunga yavuze ati ndavuye muri politike ko ndabaye desi muri politike hari ububeshi ibyo mwumvikanye muri politike si byakora c'est ça ce qu'il a dit twavuga ko ibibazo bigira ukuri ati bwabo yarabihinduye kwazogabanya amadepanse ya leta kubera nkwe za USAID n'ibiki mugabo yarahinduye ati bijatoye izotuma itadirija muri andetema irenze kandi twumvikana ko hakabanya amadepanse tukino muri kampani
niko ndavuga ati dore muri nawe yavuze ati je politique njenzero barabe ko yarabivuyemo naye mabanga yavuyemo ati nsanzwe bisigura yuko mwemera yuko Evariste Ndayishimiye bisigura Faustin Ndikumana yuko mwemera yuko kuba rero cyangwa ati muri ku rubanza yumve umva atavuga ati imvugo umukuru gashikirije si ukuvuga kwishikira cyangwa utayishigikira mugabo genda yanaliza Fuad mvuga ati iyo ni imvugo iba ari myepolitike uzokwa muri kuravya umuntu ashatse kuvuga c'est-à-dire rero yuko avuze ati umuganga urakomeye yaragize gute ni nko bari muri campagne canka n'ahandi avuga ati nibura ko ati chômage yagenze uku yaragabanutse atavuga ati chômage yariyongereye sinzi ko arugana campagne n'abajya bihugu bari muri campagne débat politique bariko baragira hajya débat televiziyo ari babiri baraho no gufatana mu mashaka rero ubibona kandi ari dademo donc monde politique haro muri ibyo ntibisigura ko ibyo yavuze biba ari byo ibyo biratandukanye kuvuga ko ari byo biratandukanye tuti iyo ni langage politique iri cyashatse kuvuga iyo langage politique umuntu ayikoresheje rero so kuvuga ko ibyo yavuze yo ari byo misi yose je ndiko navuga ko analyse nuko donc umunyepolitique azohayanwa bientôt azoja mu ma election présidentielle hari imbuga cyakuri tumugambura kumenda ushira ukuntu ariko nakubwiye ni ivyo umuntu ategura kukwifuza kwiwe siko byama bica bigenda urumva rero twogitandukanye umukuru w'igihugu cyane ndiki ahari hose n'umuntu n'umunyepolitike ari giheragira discours ziri pasha ku mugambwe wiwe canke ndika akawushikira akawukunda agira mugabo so kuvuga yuko ivyo abikubwiye ko ari verite d'evangile niko dutandukanye hanyuma n'ikindi nashaka gushikako ibi byo iby'ingenda ati turiko turabiranka ingene twatwaniriza ingene byari bimeze muri ndivuga burya kuva muri 2020 ushiko no munsi muri 2025 ndo ivango ni abanyepolitike bari mu migambwe n'ubukazana nyene nyabo uti gute none kuva ibyiza shingiro ritori irya byiza shingiro rihindutse leta imwe aho ifatira ku migambwe yashiba ku migambwe ko leta izoshingwa n'umukuru w'igihugu icyo cyane n'imisi bijya Pacifique yavuze turavyemeranya ko cyane ko demokrasi ibera mu nama nshingamateka turacemeranya ko rwose ibera mu nama nshingamateka mugani mu nama nshingamateka ifo gufise minorité de blocage de blocage ntaje mategeko atuga avuga ati tugiye hamwe tukavuta ntuze iri tegeko ntirirengana mugabo tuva mu 2020 nta mugambwe n'umwe ashobora kubuza kurenganisha itegeko ry'umugambwe CNDD-FDD ku butegetsi ushaka kugenda muri deba muri parlement muvuge mugabo nta n'umwe aratse minorité y'ukuri y'ukwiwe afete ni ibintu biri kubiyaza nyene mugabo turayimaze nk'imisi aya matora yaciye abagutya anye kandi sinzi kuvuga ngo agatogwa zishoro mugabo muhantu hose kwisi mu demokrasi hari des opposants historiques opposants historiques nyene bari impuze ujyara ari nko mu Burundi ibyo bira mu opposa akomeye historique ira urumva rero byaragenze kuri rya rugati niho rero demokrasi y'u Burundi yataguye ku kumanya yo kan opposa historique akaje mu matora atagize iki nuko by'amabigenda muri za Cameroon urumva ati Paul Biya kuva ba John Fundi kumva bande ibyo rero iyo rero opposa politique atagiye atakaretse mu matora nico rikibazo ko ya competition irabura saveur irabura kanoveye niyo ariko ariko nasigura urumva no tubaza akatamu ushobora kugira minorité de blocage ubu rero ho urumva yaniga muri de blocage amateka zo kumarengana nkuko yahora arengana kiro gihirutse mu bintu by'inamashinga amateka atari bwo gusaba n'amashinga amateka waho ushobora kumva umugambwe umushinga amateka avuga ati ibintu ndabibona mugana naho nyene yashobora kwibuza kurengana yashikira icibira kuko minute de blocage yari ihari kuko minute de blocage bwa mbere urazi ko mu masezerano yarusha bagira kuri bari barahize kure kugira l'opposition ishobore kugira mugabo baze kwikura bakayizana muri absolu muri ntuze absolu cyahindutse kera amfete kugira ngo bati nubwo muza muri imyanya de blocage bashaka gushiraho turayivanye uburagiye ntunze ibijya bya minute na majorité urumva kica kibi kibazo
ubu rero urumva ni ibintu bigiye kwifabaniza kuba muri ethique mugabo au niveau legal ibintu byari byagiye bihinduka urumva uvuze ngo turi ngaha muri minute de blocage mukuzi inama nshingamateka inama nkenguzamateka y'urazi ko bose bari mu mugambi umwe hanyuma bigaca bituma uno munsi umuntu yanarize inama nshingamateka ingene ikora nta kintu kiri donko gihindutse kuba minute de blocage bari bahera ubu rero abo gusa badende bati ubu tuzogenda mu nama nshingamateka twenyene tuvuge mugabo au niveau de la capacité de blocage tuibaze nk'imyaka 5 nta kintu tumaze imyaka 5 itegeko riguma rigenda rirengana kandi murazi ko burya byagiye gutangura byatanguye muri 2010 sinzi ko mubyibuka muri 2010 igihe bamwe bikuye bavuye mu amatora agacaba umugabo wacu ubandanya 2015 mu ntambara amatora hari krize amatora araba umugabo mucu urabandanya amatora 2020 ibyiza shingiro dore nibaza ko sibona ko ibintu muri ibyo bijyanye no bokaje ko hari hago tusema no kumenya ati iyo migambwe muri no context igiye kubyifata mu gute muri no context imeze uko igiye kubyifata mu gute cyo nkunda kugaruka ko nuko muri ibi bya demokrasi hagenda bya desendo bonegeje bugatuti imigambwe burya naho woba muna mashinga mate nko n'ubundi utahurgira ikibuza ahubwo yuko umuharani ukereka ukavuga ishirijwe hejuru naho nta yindi solution iheza mwibo ko n'ubundi ko byari bimeze abandi bakagira abadekazwe kanafite ibintu byo hinduka gutya abantu n'abarundi nabaja muri demokrasi bagatinda bakaza baragira evolution y'ivyo bya mentalite nico nasanze gusigura sino iyo nje nabisigura uko naganza ndabibona muganga cavuga ati ntiyabisiguye ko ivyo bintu vyera biba ari ibintu uko bimeze mugabo uko bimeze rero bizoba kutubwira abanyepolitike n'abananye bakora muri no context uri ni politike bashinze umugambwe bagakwiye amajwi canke n'uco batora nuhagarikiraho Faustin Ndikumana mu kanya Pacifique Nazwe ariko arasigura ati nivyo muguma muvuga abanyepolitike ariko iyo tuvuze demokrasi harimwo amashirahamwe adakiranira ivyicaro muri politike harimwo amaradiyo harimwo imigambwe niko mweho ntimwibaza yuko nimba avuze ati nimba ata wundi muyoboka nde ku buryo muza kuvuga ibitagenda neza ntimwibaza namwe ko n'uburenganzira mwahora mufise bwo kugirisha amanama canke gushikiriza iciyumviro ku vyo mutabona bigenda neza ko namwe bazoheza bakababuza jewe nibaza yuko uko jewe meze sindabanguzumva canke ntuzombuza igihugu cyo Burundi ibi nkora no gukunda igihugu cyo Burundi cyaranyigije kintu ubumenyi mu by'ubutunzi nafashe ko nzogiterera kurya ko nzoshikiriza ibintu ngatanga ivyiyumviro ibyo urumva ndabisubiremo nejo nzobitanga ivyo vyiyumviro yego biraza kugira igaruka mugabo sishobora kubihagarika ibyo guma ndabivuze n'abantu bashobora kubihagarika jewe igihugu cyane ko ndagiterera uca kwerekana ati nubwo muri ko buraca muri inzira ni nk'abanditsi ba kera canke bande bose banye bandika badahidura bajya muri 18e siècle 19e muri 18e siècle bigo bigiye guhindura bajya abantu ba kera tubango ba Voltaire ba Montesquieu bagenda bakiyandikira gusa bakavuga bandika biyandikira ata butegetsi bose ata pouvoir abami bagategeka bakagira gute muguka kuma wandi ugira gute usubira ugira gute bajya bose bakagira mugabo bende ivyo byiyumviro bigatinda bikaganya societe ivyo ituma rero jewe shaka nsindi ko ndahagarika ejo ivyiyumviro nzobitanguku ejo nyimara ikibakiwe nzo bitanguku nta mutekano ndiko ndaja guhungabana nani je option yanje ni ideologique kwigisha abantu kwereka ubutegetsi inzira sizo nziza nize handi byagenze ukufata akarorero kuruku ibyo sura bihagarika simuruta ndabihagarika nuko jewe ngo bitanejeje canke byamunejereje ibisimbiza ngo ndabiteho cyane je ndabico ngina afashe igihugu kandi kumaze imisi ndabikora Ego. Pacifique Nazwe ngira mwakurikiranye Faustin Ndikumana aravuga ati
niko cyaba igihagararo cya Evariste Ndayishimiye avuga nk'umukuru w'igihugu cyangwa nk'umunyepolitike ati bishobora kuba ukwifuza ariko ntikube n'ukuri, si kuvuga yuko ivyo avuze aba ari vyo, ariko Evariste Ndayishimiye afise inzego zikoreshwa zimuyoboka. Uno munsi habaye amatora, no matora atezwa kuba mu mico itatu. Mbega ko tubonye uko sentare yubahiriza ubwirizwa nshingiro aho yashize, tukumva imvuga y'abanyepolitike, ejo abanyagihugu bazosura gutora, ya migambwe izosura ivuge ngo twemeye ivya mbere turagiye mu yandi matora, bizogenda gute? Ikibazo nico Faustin Ndikumana ariko arabaza ati ahubwo ibibazo ntibiri ngaho, ahubwo abo begwa n'ivyo biriko biravugwa bo bagiye kwitwara gute? Akabazo yabajije Faustin. hari igihe n'abanyapolitike tubarenganya. Hariho ubwoko bw'ibibazo bigira ahantu bitakiba byitwa ngo ni iby'umugwi umwe gusa kanaka. Ihiganwa ry'amatora buriya niko hariho abo bahiganwa umuntu yovuga ko babifisemwo inyungu ya mbere kubera ko baja kuronka ibibanza, bafise ivyumviro babagwanira bashaka guteza imbere, bikabagira naho bibashikana bagafata bwa butegetsi babifuza gushikira, bagafata ingingo mu gihugu. Birumvikana ko abo umuntu ashaka kugira ati hariho uruhara rwabo rwa mbere kubera ko inyungu iz'ubwa mbere umenga ni yabo, ariko urugamba rwa demokarasi buriya muri rusange rwerekeye twese, ntabwo ari urugamba wo kuvuga ngo abakuru b'imigambwe, burya n'urugamba rwacu twese. Iyo abanyamigambwe badashobora guhiganwa bose, ni twe nk'abanyagihugu duhomba. Iyo badashobora guhiganwa niho hava amategeko aducinyiza, niho baba twatse uguhitamwo kwacu, niho havamwo amabi yandi yose. Bihera kuri abanyamigambwe, ejo bizoca bija ku munyagihugu wese, bimanuka ari kunyuruza abantu, ari kubapfunga, ari kwakwica ubutunzi bw'igihugu atawuvuga, vyose impera n'imperuka bigaruka ku munyagihugu. Hari n'abantu b'abahinga bakunze kuvuga ati ibihugu byose burya bironka abatware bajanye naho abanyagihugu babo baba bageze. Faustin Ndikumana arakunze kwigisha kuri changement de mentalité. Abategetsi barafise ingene bajana naho igihugu kiba kigeze. Uko rero dutera tugira abanyagihugu bashobora kwemera ibitemberwa, ibidashoboka, niko umunyapolitike yoroherwa mu gukora ibisumbirije ivyo yahora akora. Sinzi ko mwumvise ijambo ryaraye rivuzwe n'umupfasoni w'umukuru w'igihugu, niwe Angela Ndayishimiye yagize ati jewe ndamaze kumva abantu benshi bamvuga kenshi ati burya iyo bamvuze bampa inguvu zo gukora ibisumba ivyo nabandi ko ndagira. Nimba mumuvuze ko yambara izizimvye ejo azoca agwiza gatatu izo azokwambara, nimba bavuze ngo yambaye mu minsi ibiri muri yaridi n'igice ati urumva azoca nambara zine. Rero niko bimeze y'igihugu, abanyagihugu bo nyene badakanuye ngo umutegetsi yumve ko hariho ibintu abanyagihugu biwe batagishobora kwemera, atera yari mu bibi yongereza ibibi, ubwishime buramufata gose, ingwara y'ubutegetsi iramufata ku buryo abanda yongereza vya bibi nyene mwariko muranga. Rero ku bwanje ntabwo ari ikibazo c'abanyamigambwe gusa, kuko ta mategeko atanzira nimwe yihiganwa iriho, n'abanyamigambwe ntibazoja guhiganwa, naho bohiganwa bazogenda ububazi ibikurikira. Uja guhiganwa n'umuntu akubwira ngo Imana yaransezeraniye ko abarundi bose bari inyuma yanje. Imbere ya byose n'Uburundi, haba mu magorwa mu mahirwe, haba mu bakunzi no mu bansi, twitangira Uburundi, duhizi n'Uburundi, ntuhemukire sokuruza baticumugiwe muri Fokode, ahari imboneza z'Uburundi, ahari imboneza z'Uburundi. Basokuru bacu bari incungu, bita
basangiye igihugu mu butwari baturazi intahe y'ubugabo Uburundi butunganye Uburundi bw'amahoro duhemukire sokuruza bati cyumugiwe muri fokode ahari mboneza z'Uburundi ahari mboneza z'Uburundi imboneza twese indikibiri tumurikira abarundi mw'iterambere bave mu mwijima w'ubunebwe ubujuju n'ubugunge wivangura n'ubuhemu duhemukire sokuruza bati cyumugiwe muri fokode ahari mboneza z'Uburundi ahari mboneza z'Uburundi abatwara abahutu n'abatutsi tugira urunani rw'intamenwa ibendera ryacu rihungabane